abantu uyu munsi mumeze nk'abungere, aho kuragira neza intama bajejwe muriko muzishikura ubwoya. Uyu munsi muriko muzirya inyama. Yesu arababwiye muzobona ibara. Ni naco gituma uwo uri wese ukuri kose ukaba uri muri runo rutonde rw'abano bantu, raba wikebuke. Kuba warize, kuba ufise icyubahiro kanaka, kuba uzi ibi canke biriya ntibizotuma ushika mw'ijuru. Bene data, ikizotuma umuntu ashika mw'ijuru si ubunyedini, si uko yabaye umufana w'amadini, si uko yagize iki, nuko yihana ivyaha akabiheba. Amaze kubiheba agaca yama imbuto zikwiranye no kwihana. Umuntu akama imbuto, haba mu rugo, haba mu babanyi, haba ku kazi, haba hemo bigendana, akama. Ikibabaje uyu munsi abantu bakora ibikorwa vy'Imana ariko ugasanga bamibija bamumururazi. Imana idutabare. Ugasanga umuntu wamuziga ko ari umuntu w'Imana ariko wamusanga ugasanga araboregwa, bakaja kunywa bihishije, bakaja gusambana, bakaja ibintu vy'ishamanyanga, ibintu ugasanga novuga n'umuntu afise umubano mubi nk'uw'igihere ariko akitwa umuntu w'Imana. Hagera kwa muka musangana kantike na Bibiliya mwibarabara, wasanga ari kararirimba ngo genda umukristo, ngo nzokwama ndi wanini wahehe. Wopfa umuririmba ukuri basi ukaririmba ngo tuzoja, abantu bakarimba ngo tuzoja mw'ijuru ryo kwande. Nta juru ry'abasuma, nta juru ry'abasambanyi, nta juru ry'abanyedini, nta juru ry'abapfumu, nta juru ry'abarozi, nta juru ry'abasataniste, nta juru ry'abankana, nta juru ry'abantu bakora ibyaha rihari. Yesu nashimwe. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze, niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka, wumva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda, Bene data, dusange urugendo ruja mw'ijuru. Bakunzi b'Intahe Ngirakamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana biciye mu magroupe WhatsApp atandukanye, nongeye kubaramutsa amara umwami wacu Yesu Kristo. Hareze igihe kitari gito atabiganiro ndiko ndakora ku mvo zimwe na zimwe, n'udukorwa tutari duke, na cyane cyane ibikorwa dusanzwe dukora muzi. Igikorwa cyo ku Ntahe Ngirakamaro Yesu n'abahezagire. Nkabashimiye cyane abadukurikirana aho muri hose, ndetse n'abadutera intege, hamwe n'abagenda barashikiriza bandika amakomantere ku biganiro bitangwa n'ino sheni Ntahe Ngirakamaro TV, ndetse n'abagenda batwegeraniriza ibiganiro hirya no hino. Umwami Yesu abahezagire. Tugashimira kandi abadusengera, abakozi b'Imana batuba hafi ijoro no murango. Yesu abagirire neza. None rero kandi turashimye n'uburongozi bw'Intahe Ngirakamaro TV kuko bakora ibitari bike, barakora uko bashoboye mu mwanya wose bafise, bakitwararika kino gikorwa c'Imana. Umwami Yesu ajishikare kubagirira neza. None rero nkuko bisanzwe muri kumwe na Niyonizeye Eri, musanzwe mumenyereye ku Ntahe Ngirakamaro TV mu bikorwa bitari bike. None rero imbere yuko tubandanya tuganira, reka dusenge. Ndagushimiye nyakubahwa mwami Imana Data wa twese ubyagiye mw'ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, wowe unyemereye gusubira kugaruka imbere y'ubwoko bwawe.
none nyakubahwa ndakwinginze kano kanya ntaba ari jewe ngaragara ariko aba ari wewe jewe ntacyo mfise nobwira abantu bawe ntacyo mfise novuga imbere y'ubwoko bwawe ariko nyakubahwa aba ari uza kuvuga ndizeye ubuntu n'imbabazi ungiriye mu kunyemera kugaruka hano mu bikorwa byawe none ndakwinginze mwamuze kubana nanje ubushobozi bwawe nyakubahwa bube kuri jewe bumbe ko muhemu wawe aba ari we asigurira ubwoko bwawe ibyo ngomba gushikiriza mana aba ari we wivugira uzoba ukoze ibisigaye ndasengera ubwoko bwawe ndasengera abantu bose badukurikirana aho batumbereye ndasengera n'abakozi b'Intahingirakamaro TV urashaka kubagirira neza mwami ibisigaye uzoduhe guhurira wowe mu ijuru ni mu izina ryawe Yesu Kristo mbisavyemwo amen. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru hari amajambo y'Imana numva uyu munsi Imana ashyize ku mutima wanje twovugana ko Yesu nabahezagire twagiye dukora ibiganiro bitari bike na cyane cyane hariho tumenye ukuri n'ibindi byagiye bikurikirana ariko uyu munsi nagomba ko tuganira mu ijambo ry'Imana Yesu nabahezagire. Ni koko muri kino gihe Intahingirakamaro TV Imana yatugiriye ubuntu iraduha ibikoresho ndetse mu bikoresho yaduhaye na kamera irimwo ariko akenshi kubera ko n'ubu hari ibyo tutarashika ko n'ubu turacakeneye ibikoresho dukoresha nico gituma mubona muri kino gihe ibiganiro rimwe na rimwe iyo tugiye ku matere turakoresha kamera tukabashikiriza ibiganiro mubona amasanamu ariko mwene bino biganiro kenshi jewe nzoza ndakora muzoza muribona mu buryo busanzwe nkuko mwari mubimenyereye. Yesu nabahezagire. None rero reka tubandanye tunyarukire mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ni mu gice cyaho ca 23 turahera ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu abuza abigishwa gukurikira iby'abafarisayo. Maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose nuko ivyo bababwira byose mubikore muvyitondere ariko nimukurikire ibikorwa byabo kuko ivyo bavuga atari byo bakora kandi bahambira imitwaro iremereye igoye itwara bakayikoreza abantu ku bitugu ariko ubwabo ntibagomba kuyikozako n'urutoke ariko ibikorwa byabo byose babikora kugira ngo barabwe n'abantu kuko amambe yabo yanditswe ko amajambo y'Imana bayagira manini ubuyonga bw'impuzu zabo bakabwongereza bakunda ibyicaro byo haruguru aho batumiwe n'intebe z'icubahiro mu masinagogi no kugirwa ko bwakeye mu tuguriro no kwitwa n'abantu rabi. None ntimukitwe rabi kuko mwigisha wanyu ari umwe namwe mwese muri abavukana kandi ntimukite umuntu wo mw'isi data kuko so ari umwe ari uwo mw'ijuru kandi ntimukiyite umuranzi kuko umuranzi wanyu ari umwe ari we Kristo ariko umukuru muri mwebwe azaba umukozi wanyu uzokwishira hejuru azocishwa bugufi kandi uzokwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Turabandanya no ku murongo wa 13 ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu aburira abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe muzobona ibara mwebwe banyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya kuko mwugururira ubwami bwo mw'ijuru mwandyarya kuko mwugarirana ubwami bwo mw'ijuru
imbere y'abantu, kandi ntimubwinjiremwo ubwanyu, n'abagomba kubwinjiramwo ntimubakundira. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyaryammwe, kuko mukirya ingo z'abapfakazi, musengesha menshi muhumba, nico gituma muzocigwa urubanza ruruta izindi. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyaryammwe, kuko mukwiragira mu kiyaga no ku misozi ngo muhindure n'umwe abe uw'idini yanyu yahindutse umutima, mutuma barusha kabiri kuba umwana wa Gihenomu. Muzobona ibara mwebwe ndongozi zihumanye mwe, muvuga muti uzorahira urusengero si kigoye, ariko uzorahira izahabu yo mu rusengero azoba yikwegeye umwenda. Mwabipfu n'impumyi mwe, none igihambaye ni ikihe? Ni izahabu canke n'urusengero rweza izahabu? Kandi ngo uzorahira igicaniro si kigoye, ariko uzorahira ishikanwa ririko azoba yikwegeye umwenda. Mwampumyi mwe, none igihambaye ni ikihe? Ni ishikanwa canke ni igicaniro ceza ishikanwa? Nukurahiye igicaniro aba akirahiranye n'ibiriko byose, kandi urahiye urusengero aba rurahiranye n'irubamwo, kandi urahiye ijuru aba arahiye intebe y'Imana n'iyivyagiyeko. Muzobona ibara mwebwe banyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyaryammwe, mutanga ikigira 10 ijana n'isi na 10, ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizwa, gukiza ibereye n'imbabazi n'ukwizera, ariko ivyo mwari mukwiye kubikora, vya bindi navyo ntimubireke. Mwandongozi zihumanye mwe, muramimina agatuku, ariko ingamiya murayiyongobeza. Muzobona ibara mwebwe banyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyaryammwe, kuko mwoza igikombe n'inkoko inyuma, ariko imbere vyuzuye ubwambuzi n'ukutigarura. Wa mufarisayo uhumye we, banza woza imbere mu gikombe mu nkoko inyuma havyo naho habone kwera. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyaryammwe, kuko musa n'imva zihomesheje ingwa, ziboneka inyuma zikuyengeje, ariko imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya vyose. Namwe niko muri, inyuma mubonekera abantu muri abagororotsi, ariko imbere mwuzuye uburyarya n'ubugarariji. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyaryammwe, kuko mwubakira imva z'abavugishwa n'Imana, mugashariza ivyibutso vy'abagororotsi, mukavuga muti iyo tuba twariho muri ico gihe c'abasogokuruza, ntitwari gufatanya nabo kuvisha amaraso y'abavugishwa n'Imana. Uko niko mwiyagiriza ko muri abana babisha bavugishwa n'Imana. None nimwuzurize ingero y'abasogokuruza banyu. Mwanzoka mwe, mwabana b'inzoka, muzohunga mute urubanza rwa Gihenomu. Yesu abahezagire n'aya majambo y'Imana. Bene data, dusangira urugendo ruja mw'ijuru. Vy'ukuri dusomye amajambo novuga ntisimake, ariko kandi ari mwijambo novuga rimwe. Yesu nabahezagire. Uyu munsi ndagomba ko tuvugana ku kintu cyitwa umunyedini. Yesu nabahezagire. Umunyedini, aba bantu aha Yesu kuri 23 dore muri no mirongo ya mbere, ijambo ry'umutima rivuga ngo Yesu abuza abigishwa biwe gukurikira iby'abafarisayo. Abafarisayo bari abantu novuga
bari imbere mu bintu novuga vy'idini, babita ko ari abantu bari imbere mu vy'Imana. Murabona ko harimwo n'abitwa abanyabwenge b'ivyanditswe. Abanyabwenge b'ivyanditswe twabonye Yesu ariko araburira abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Muri make twumvise muri aya majambo ibitari bike sinokurirwa ndabigarukako, ariko nagomba tuganire ku munyedini, kw'idini. Yesu nabahezagire. Hari igihe abantu baca bibaza ngo ibintu by'amadini bibayeho muri iyi myaka yacu, ariko idini ryamyeho, idini ryamyeho, kandi n'ubu mu isi murabona yuko amadini ni menshi. Kandi burya naganda babwire, idini riza kuba umwansi w'igikorwa c'Imana. Idini n'umwansi w'ishengero, idini n'umwansi w'abantu b'Imana, idini n'umwansi w'Imana muri make. Yesu ntabahezagire. Kuko dusomye muri Bibiliya murabona aba bantu bitwa abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe, muri ko ari bo bantu bagiye batega imitego myinshi umwami Yesu, ndetse akaba ari nabo bahavuye baja n'inama yo kugira iki, yo kumwica. Yesu ariko arakiza abantu, akenshi bakunda kwitwaza aba banyabwenge b'ivyanditswe ngo arenze amabwirizwa, ngo arenze itegeko rya Mose, ngo arenze Imana, ngo arenze ngo itegeko ry'Imana, ngo ntiyubaha Imana, hamwe ngo yigira ngo n'umwana w'Imana, ndagavuga ngo ni Imana, ntiyubahiriza isabato, ngo akiza abantu ku isabato n'ibintu vyinshi. Ni ukuvuga aba bantu bagwanya igikorwa c'Imana. Rero aha Yesu yari karabwira bano bantu ati aba bariko baramukurikira ndetse n'abigishwa biwe, ati ababuza ati abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose, nuko ivyo bababwira byose mubikore, muvyitondere, atariko ntimukurikire ibikorwa byabo, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Yesu ntabahezagire. Muri make uyu munsi sinshatse ko tuvugana kuri barya abantu ba kijya gihe aba Yesu reka aravuga bo mw'iyo myaka, ariko no muri imyaka ya twebwe aba bantu womenga ntabakihari, ariko nibo tugwijije. Yesu nabahezagire. Aba bantu bitwa abafarisayo, aba bantu bitwa abanyabwenge b'ivyanditswe nibo tugwijije. Ni naco gituma hariho ibintu biranga ubwa mbere umunyedini. Umunyedini ikintu kimuranga ni shari. Umunyedini arangwa n'ishari, umunyedini ararangwa n'inzigo, umunyedini ararangwa n'amacakubiri y'uburyo bwose, yaba amacakubiri y'amoko, yaba amacakubiri y'intara, yaba amacakubiri y'imiryango, yaba amacakubiri novuga y'amadini nyene. Umunyedini ibi byose usanga bifise, kandi umunyedini afise amanyama. Umunyedini urumva ibintu byose ahari ni gukubitana ingumu n'imigere. Muri make umunyedini nico kimwe n'umuntu abarorerezi, abantu barorera imipira. Muraza abo twita abarorerezi, abo twita abafana. Jewe nta mupira nkunda, nta niyo nagiye kurorera cyane, mbwa nkiri umunyeshuri nabonaho ikinwa ndi kwishure. Abarorerezi baba bari inyuma ya tele bariko bararorera umupira, canke iyi migwi usanga izi nkino zibera hanze y'ibihugu, hanze y'igihugu zikabera mu bindi bihugu, ugasanga abantu bicaye ku mateleviziyo yo bararorera umupira, ariko akabamwo imigwi ibiri, umugwi ushigikiye abantu ushigikiye bariya. Ugasanga rero iyo umugwi umwe utsinze, abantu batanguye kurabana nabi, bamwe batanguye kugwana, abandi bagatangura gutukana, abandi bagatangura gupfa ubusa. Kubera iki? N'abafana. Kandi abo bafana uko bapfa ubusa nta nyungu baheza baronke, kuko abo bantu batsinze ntibahava bahako agahembo barose ngo bahe kuri ba bantu babakurikiye. Nico kimwe n'umunyedini. Umunyedini ni umuntu akurikiriza inyigisho z'aba bafarisayo. Yesu yareka arabuza intumwa ziwe ko batokwirikira inyigisho zabo, ariko avuga ati ibyo bababwira mu byemere, kuko bicaye ku ntebe ya Mose, atariko ntimukurikize, ntimubakurikire, kuko ibyo bavuga si byo bakora. Yesu nabahezagire. Muri iki gihe cyacu
murabona ibintu bitera bigorana dufatiye aha tubaye ndetse na mu gihugu cyacu. Woraba amadini ahari ahantu hitwa ngo ni inzu z'Imana, ngo n'amasengero abantu basengeramo Imana, n'amasengero menshi cyane. Wowe wibaza uti none ko abantu basenga kwa Mungu twama tubona amabarabara yuzuye, abantu n'amabibiriya, abadafise amabibiriya bafise ibindi, bafise amashapure cyangwa bafise ibindi bagiye gusenga. Ugaca wibaza none ko abantu birirwa buzuye mu masengero, kubera iki uyu munsi mu Burundi bimeze uku? Abantu ari abantu buzuye ibyaha, ishari, ishavu, ubwicanyi, ubusuma, ubusambanyi, akaboregwe, ibintu byinshi, akarenganyo hirya no hino. Wowe ukibaza none ibi bintu bikogwa na bande ko abantu bose bavuga ngo n'aba Kristo? Wowe uvuga ko ibi bintu bikogwa na bande? Ni naco gituma umunsi twagomba kuganira nshaka ko tuganira ku kintu cyitwa idini. Bene data, idini ni ikintu kibi cyane. Nababwiye idini ni umwasi w'Imana ubwa mbere. Idini ni umwasi w'igikorwa cy'Imana ubugira kabiri. Idini ni umwasi w'abantu b'Imana. Yesu nabahezagire. Uyu munsi turiko turihweza hirya no hino by'ukuri abantu bitirirwa igikorwa cy'Imana, abantu bitirirwa Imana nkuko nako ndabivuga ni benshi cyane. Mbere Yesu ku murongo w'indwi yabwiye ati no kugira dore ku murongo wa 6 yavuze ngo bakunda ivyicaro byo haruguru aho batumiwe n'intebe z'icubahiro mu masinagoga, no kugirwa ko bwakeye mu tuguriro, no kwitwa n'abantu rabi. None ntimukitwe rabi kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese murabavukana, kandi ntimukite umuntu wo mw'isi data kuko so ari umwe, ari uwo mw'ijuru. Yesu naduhana umugisha. Bene data, murabona muri iki gihe tugwije amasengero menshi, tugwije amadini, kandi muco nosubira kwibutsa abantu Yesu ari mw'isi nta dini yatanguje. Yesu yashinze ishengero. Yesu nabahezagire. Yasize ishengero, ntiyasize idini. Naco gituma uyu munsi ndatangazwa n'abantu biyitirira ishengero rya Yesu, ngo urumva ngo kuva ngo Yesu yuriye mu ijuru ngo haciye ngo hakurikira ngo Petero ngo niwe papa wa mbere. Aha Yesu atubwiye ngo nimukite umuntu wo mw'isi nde data, mugabo papa igisiguriki canke pere, sempere, ko mu mazina yitwa arimo ngo ni sempere, novuga icyariho c'Imana, ni icyariho c'Imana. Suwo gusa harabaca bibaza ngo ndiko mvuga bamwe gusa, hariho n'abitwa ba mami ba dadi. Uyu munsi hari byinshi muri iyi si, hari ba mami, hari ba dadi, hari bande sinzi n'ibindi byinshi murabizi no kundusha. Ariko Yesu yavuze ati ntimukite data uwundi muntu, ntihagire umuntu wo mw'isi mwita data. None uyu munsi ko ariho ba sempere, ko ariho ba dadi, ko ariho ba mami, ko ariho sinzi n'ibindi byinshi, ibyo abantu babikurahe? Bene data, uyu munsi hari abantu benshi bagenda bavuga ngo urumva ngo twebwe ngo nitwe twabayeho, ngo Yezu ngo canke Yesu ngo yasize abwiye Petero ibi nibi. Muri amajambo benshi muravyumva ukuntu bigenda babikurikiranya, ariko nagenda babwire Yesu nta dini yatanguje. Yesu nabahezagire. Yesu yapfiriye ishengero, yacunguye yabambwe kugira ngo habeho ishengero, nta dini. Yesu nabahezagire. Naco gituma uyu munsi abantu biyitirira amadini, biyitirira ibicanke biri anye, barahumba bararaba neza ko batari muri uyu mugwi w'aba bafarisayo n'aba banyabwenge b'ivyanditswe. Yesu nabahezagire. Naco gituma uyu munsi uza kumva ngo urumva ngo havuye ngo Yesu amaze kurira mu ijuru haci hakurikira Petero, ngo hasuye Petero, ngo haci hakurikira papa kanaka gushika ku 260 ngira ngo 7 twoba dufise uyu munsi. Aho ugasanga n'abandi
n'ahandi hirya no hino ngo twebwe ngo ishengero ngo ryatangujwe na naka ngo turubaha ngo Ellen G. White ngo yadusigaranye ibi nibi abandi nabo ngo naka abandi nabo ngo naka n'ibindi byinshi bande hariya hirya amazina menshi. Urumva ugasanga abantu twibereye muri ivyo aho kuba mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi hari abo kwa naka, hari abo kwa Zebiya, hari abo eka mvuge abo bagiye baramenyekana, hari abo kwa aho kwazwingira n'ahandi henshi ibintu byinshi kwa eka ngeze ngaho ivyo murabizi kundusha. Ariko bene data, idini nababwiye, idini ni ribi. Impamvu igituma idini ari ribi, riza kubuza abantu kumenya Imana no kuja mu ijuru. Idini riza gutambama imbere y'abantu, rikababera urugi rutuma batinjira mu bwami bw'Imana. Hano hantu kuri 13 ndetse kuri 14 Yesu yavuze kuri 14 kuri 13 ngo muzobona ibara mwebwe banyabwenge b'ivyanditswe ngo n'abafarisayo mwandyarya kuko mwugarirana ubwami bwo mu ijuru imbere y'abantu ngo kandi ntimubwinjiremwo bwanyu, n'abagombye kubwinjiramwo ntimubakundira. Aba n'abanyedini, aba n'abakuru b'amadini, aba n'abafarisayo, aba n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Yesu nabahezagire. Jewe nta theology nize kandi nta niyo nipfuza kwiga muri make. Bishitse nzoyiga mugabo ntavyo nipfuza. Nagiye mbana n'abantu b'aba theology bize theology kandi ikomeye, kuko theology ziratandukanye. Ugasanga umuntu kubera yishimiye ubwenge yize, ivyo yize akabona yuko ari byo bihagije, ugaca usanga bitumye aja kure y'Imana. Yesu nabahezagire. Sinteye amabuye canke ngo ncire ubanza abayiga, kwiga ni vyiza, ariko ikintu ashaka kuciga kigatuma uba mubi, kigatuma uba umuntu mubi kurusha uko waruri. Yesu nabahezagire. Aba bantu rero muri iki gihe cya none turimwo baragwiriye. Abantu bitwa abafarisayo, abantu bitwa abanyedini baruzuye. Naco gituma abantu uyu munsi mubona bafise ivyubahiro vy'ubudahangarwa, bafise ivyubahiro birenze. Uzokumva ngo ba archbishope, ba bishope, bande abavugishwa, bande ibintu byinshi, hari ibintu byinshi muri ino myaka. Umuntu ngira ngo binagoye no gutahura. Yesu nabahezagire. Kamvuge kuri je ko bigoye no gutahura, hari ibintu byinshi. Ibi bintu rero nubwo tubibona uko, nubwo abantu menga uyu munsi bafise umurindi muri no gukorera Imana, ariko cyamusubiza amaso inyuma. Mbega ivyo bavuga ubwo nivyo bakurikiza? Raba ubusambanyi buri muri kino gihe, muraba akaboregwe kari muri no myaka, muraba ibyaha biteye isoni, aho abantu basigaye basambana n'ibikoko, aho abantu basigaye bagira ibintu, abagabo bagasambana n'abagabo, abagore bagasambana n'abagore. Murabi inyambaro ziri muri iyi si, murabi abo bose, bamwe s'abaririmbyi, abandi s'abapastori, abandi saba padiri, abandi saba shehe, abandi abo bose bitirirwa izina ry'Imana, bitwa ngo basenga Imana. Abandi bitirirwa Kristo ngo naba Kristo. None bene data, vy'ukuri aha turiko turaraba ano majambo, ntimubona ko muri kino gihe atsindisha abantu benshi? Yesu nashimwe. Woshobora kunsigurira gute umukozi w'Imana ashobora gufatisha ati mugenzi we, abantu bakankana gushikaho bokwicana, abantu bagaterana amabuye, abantu bakagwanira mu nsengero, abantu bakagiriranira ibintu biteye isoni, abantu bakankana, abantu bakakangagazanya, bakararazanya, bakagira iki, imanza z'urudacika, imburano hirya no hino, bitwa abakozi b'Imana, bitwa ba Kristo, bitwa abantu b'Imana. By'ukuri ubwo ntimwumva iyi Mana tuvuga yuko tuzohava dusanga turiko turahenda abantu? Ubwo ntimwumva yuko iyi Mana tubwira abandi abaducira kwiteka ngo n'abanyabyaha? Ntimubona yuko tuzohava dusanga baradutanze mu bwami bwo mu ijuru?
uyu munsi wa none biragoye kubwiriza ubutumwa bwiza ngo ubwire umuntu ngo niwihane, bivanye n'ukuntu abantu twabaye abanyedini tukaba bo gukurikiza imigenzo n'amategeko by'idini gusa. Mu bintu bindi biranga umunyedini arakurikiza imigenzo n'amategeko by'idini arimo. Woshobora kumbwira gute ngo we nk'akarorero ngo uri mu idini kanaka canke uri umukristo wo mu ishengero kanaka, wombwira gute ko woba witirirwa izina rya Kristo hanyuma mwene so akagira ikibazo, motife ngo ntimuri mu idini rimwe, akagira ingorane ukanka kumufasha, ejo ugaca uja imbere y'abantu ngo uriko uraja mu ijuru? Ndakubaza, ryo kwande ritagira nyeneryo, ritagira amategeko ritagira uritwara, ritagira urigaba? Imana idutabare bene data. Abantu uyu munsi kubera ikinyedini, umuntu ashobora gukizwa akitwa umupanekoti ariko adafise ibiranga abaja mu ijuru, adafise ibi amarango aja Siyoni, akaryoherwa nuko atwara Bibiliya, akaryoherwa nuko atwara kantike, ariko afise iyindi migabo. Nico gituma uzosanga umuntu ari mu ishengero ugasanga yitwa umukristo, akaba no mu bikorwa by'Imana karimba gakora n'ibindi, ariko ugasanga ni umusambanyi, ugasanga ni umusuma, ugasanga ni umwicanyi, ugasanga ni umushakanyi, ugasanga arenganya abandi, ugasanga ni imborerwa, aracanywa inzoga, aracanywa itabi, aracyagira ibintu bya nyandagutakiye. Kubera iki? Ni umunyedini. Yesu nashimwe bene data. Ndabiza abantu benshi ntimuza kubikunda, ko nariko ndababwira kwakira amaviza, ko nariko ndababwira kuronka imiduga, ekaje ivyo ntavyo ndababwira kuko ntavyo ntanga, kuko nimwagororokera Imana mugitwaka ivy'ubwami bw'Imana kugoroka kwa ivyo n'inyongera muzobihabwa. Abantu benshi uyu munsi bibereye mu bintu, uyobega umukristo, uyobega umunyamahanga. Kubera iki? Abantu benshi idini ryaramaze kwiganza, ryinjira no mu ishengero ry'Imana. Uyu munsi abantu bose benshi babaye abanyedini. Usanga ari kinyedini cibereye ngaho, cyambara impuzu ndende, cikwije, ariko mu mutima yambara amapantaro. Nimba ari umugore cyangwa ari umukobwa, mu mutima akambara ipataro, arazikunda, ariko kubera idini arimo cyangwa ishengero arimo ahasengera babibuza agaca zambara aryamye. Uwo ni umunyedini. Utwara Bibiliya, utwara kantike, ku rusengero uraririmba, urabwiriza ubutumwa bwiza, ushitse imbere y'abarongozi uraca bugufi bakabona kuri umukizi wa mwiza, ariko washika muhira ukirabira karanga bo mubana, ukaba umuntu ukaba nta mubano, ukaba umuntu wa ntaho ufatwa, uri umunyedini. Ico nico kiranga abanyedini. Kubera abantu babaye abanyedini kurusha bakarenza, nico gituma mubona hirya no hino hari indyane. Abantu barapfa ibi, abantu barapfa biriya, bamwe n'abandi barafatana amashati, bagafatanira amashati imbere yabo babwiriza ubutumwa bwiza. Imana idutabare. Abandi bafatirwa mu bubare, abandi bafatirwa mu mahoteli bari gusambana, abandi bafise abahabara, bafise abagore bagira kabice gatatu, bagenda barabyara aho baciye, kandi bitwa abakozi b'Imana. Bene data, n'aya majambo Yesu yabwiye bano bantu ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe, muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya kuko mukirya ingo z'abapfakazi, musengesha menshi muhumba. Bene data, mugende murabe uyu munsi abantu bacitwararika imfuvyi n'abapfakazi ni bangahe, bangana gute? Ariko turi mu nsengero tukigisha urukundo, tukigisha gukundana, bikavugwa ku munwa gusa, ariko ukazobirindira mu bikorwa ukabibura. Imana idutabare. Bene data, uyu munsi usanga uri hariya avuga nabi mugenzi we, uri hariya akaza ngo urumva ngo banaka uku nuku. None wewe abo banaka nimba ubona ibitagenda neza,
wewe wamenye Kristo uri gukora iki kugira ngo ubamire ivyamwa vyiza ubabona, hanyuma nibabona ivyamwa vyiza wowe wamaze kumenya Imana bituma ivyo vyamwa ubamiye bituma bavuga bati vy'ukuri turavye naka turavye urya turabona ko ari itandukaniro rya twebwe nawe, irya nzira rimwe turakwiye kuyikurikira. None ndiko nkora iki nawe uri gukora iki? Wibaze nanje nibaze. Yesu nabazagira. Ariko kubera abantu benshi uyu muri iki gihe idini ryabishe, kubera iki gihe abantu bose ari abanyedini, ninaco gituma abantu ntibacihana, naco gituma abantu bibereye muri ivyo, kuko nta bariko baratanga akarorero keza bahari. Uyu munsi usanga umupagana aja kuburana n'umukristo akaja kuburana, umwe arandura akarimbi k'uwundi, uwundi arandura umurima w'uwundi, kandi abo bakitwa abakristo. Imana idutabare. Muri make rero idini nababwiye n'urugi rutangira abantu b'Imana kwinjira mu bwami bwo mwijuru. Yesu nabahezagire. Uyu munsi murabona abakuru b'amadini benshi niyo muhe mwibarabara umuntu muto muto, kandi kubaha abaturongoye ni vyiza, uraca ubona bunama, ndagize bwakeye pere, ndagize bwakeye mami canke dadi n'ibindi. Nababwiye ko ari amazina menshi, hariho ba sempere, hariho bande, mbere bamwe bavuga ngo ntibihenda, ngo iryo bavuze ngo ntirivuguruzwa, ngo iryo bavuze ngo niryo batumwe n'Imana nta gihinduka. Ariko nagira ndababwire bene data, Imana ivyo bintu vy'icubahiro niki yo ntizobiraba, izoraba ko umuntu yagororotse, izoraba ko umuntu akora neza. Bene data nagira ndababwire, nta dini na rimwe rizojana umuntu mwijuru. Yesu nabahezagire. Yesu nashimwe. Bene data nta dini rizojana umuntu mwijuru, kuko nimba umuntu atagororotse, nimba umuntu atubasha Imana, nimba umuntu atihanye ivyaha, nimba umuntu adahevye ivyaha, ntuzoja mwijuru ngo ni kubera ufise igititire kanaka canke ngo ufise ibikorwa kanaka. Yesu nabahezagire. Abantu turakwiye kubohoka, turakwiye kumenya ukuri, turakwiye kureka kuba abaja b'idini. Abantu benshi ndabisubiyemo iki gihe n'abaja b'amadini, ariko nagira ndababwire ibi bizoteba bishigwe kw'iherezo, kandi bizoteba birangire, umunyakibi akugwe mw'isi. Ndababwije ukuri bene data, birababaje kubona abantu bitirirwa izina ry'Imana, bitirirwa izina rya Kristo, ariko uhoraho ahagaze mwijuru akarira. Yesu akarira aravye abantu bitirirwa izina ryiwe, aravye abo yabambiwe, akabaraba akababara. Ariko abadayimoni nabo bagatwenga, kuko babona abantu baririmbana ivyaha, uko babona abantu bamaze kubifatira. Imana idutabare. Uyu munsi haragwiriye mu mashengero, mu masengero, abakozi ba Satani, haragwiriye aba-Illuminati, haragwiriye aba-Freemason, haragwiriyeyo abarozi, haragwiriye abapfumu. Abo barabwiriza kandi barakora ibintu vyinshi, ibitangaza birakora. Kandi kora abantu bamaze kuba abanyedini ntibanagisenga ngo basiguze Imana. Ni naco gituma ndagira ndababwire, ino mu biranga amadini, idini harimwo ibimenyetso. Naco gituma je ndakunze kubwira abantu nti ahantu nzobona bariko barakoresha ibi bintu vy'amavuta, ibi bintu vy'amazi, ibi bintu vy'imikubuzo, ibintu vy'imyunyu, ibintu vy'amashapure canke ibintu vy'ibishusho, aho hantu nzohahunganiruke, kuko ivyo bintu ni vy'abadayimoni. Ivyo bintu ni ibikorwa vya Satani biriko birakora muri kino gihe, kuko muri iki gihe, muri imyaka tubeshejweho n'ukwizera, tubeshejweho n'ukwizera ibitagaragara. Ivyo bitagaragara bigatuma umuntu yizera agashika akamenya Imana. None ndababaza, Aburahamu Imana imubwira ngo va mu muryango kwa so na nyoko ugende uve no mu gihugu iwanyu ujejeyo y'uhoraho nzokwereka, nta discussion, nta kimenyetso, ntaki, yagiye uko nyene. Ariko abantu b'uyu munsi tugomba kwemera ibintu ariko tubanje kwemezwa. None rero nimba abantu bagomba kwemezwa, bazokwemezwa na Satani utwumiza aradufise.
Imana idutabare. Naco gituma jewe uyu munsi ndakunda kubabwira sinkangwa n'ibitangaza bikorwa uyu munsi, habe namba. Ibitangaza birakorwa kandi n'Imana irakora, ariko na Satani ibitangaza irabikora kandi irabitanga. Naco gituma abantu turakwiye kwiyubara, turakwiye kumenya by'ukuri. Umuntu akamenya ati je ndiko ndaja mwijuru koko. Naratangaye, ndakunda kuganiriza abatama, naratangaye nigeze kwa ndiko ndaganira n'umuntu umwe kandi nzi yuko mu bintu novuga by'idini rimwe ntarinze kuvuga abizi ndetse n'umwihisha wabo. Ndamubaza, tutangura kuganira, ndamwereka, ndamubaza itandukaniro ry'imibatizo ibiri Bibiliya ivuga. Ku mubatizo w'amazi menshi muzi wa Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza yabatiza n'amazi menshi muri Yorodani, ariko aje avuga ati hari uwundi utaje, wewe azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Rero nukuvuga ibatisimu zibiri zidasa. Ibatisimu y'amazi duhabwa n'umuntu, ibatisimu mu kubatizwa mu mazi tubatizwa n'abakozi b'Imana. Yesu nabahezagire. Ariko umubatizo ugira kabiri nawo ni juru riwutanga, ni Imana iwutanga. Ko murabona ba Petero buzura mpwemu yera, babatizwa muri mpwemu yera, byavuye mu ijuru, si umuntu yabibahaye, si amavuta babasize, si iki habe namba. Ariko kubera gusenga n'ugenda baratunganya, Imana yararungitse ubwo bushobozi barabatizwa muri mpwemu yera. Ivyo turibona muri Bibiliya ukuntu bigenda, zaba Bibiliya zose. Hari abaca bitwaza ngo twebwe kora turaba katolike ngo muri Bibiliya zacu ntaziriyo, ahubwo mbere muri Bibiliya yanyu hoho birasiguritse neza. Uri kurabisoma ijambo ry'umutwe ryonyene rirabisigura, rivuga ngo ibatisimu y'amazi, niba ari batisimu yo kwisubirako, nibatisimu yo mu muriro, ibatisimu yo muri mutima mweranda. Biranditseko neza bisiguye. Ahubwo abantu ikitwishe kubera turi abanyedini, dutegera ivyo baduhaye, dutegera programa rutonde rwashizweho, n'abantu ntibasoma. Niyo basomye ko abasoma batafise umutima wo kubishira ku mutima ntibabitahura, kuko iyo uri kurasoma udasenga none wo bitahuzwa nande. Imana idutabara, Yesu adutabare bene data. Ndababwire ndiko ndaganira n'uwo muntu, hama ndamubaza ibibazo kubijanye n'ivyo by'umubatizo. Ndabwira none ibatisimu y'amazi ya Yohana canke ibatisimu tubatizwa mu mazi ikura ivyaha canke igiriki? Ashavuga ngo ikizi ibicumuro. Ndavuga nto yayi, ahubwo ntiyibatisimu niyo kwisubirako, niyo kugira ngo umuntu yigaye. Iyo umuntu yamaze kwihana ivyaha, nukuvuga nibatisimu ituma umuntu yicuza, hanyuma agaca bugufi akerekana yuko ati genda umunyavyaha. Ntibatisimu igira kabiri, ndamaze ntibatisimu igira kabiri nayo none bigenda gute? Ati ibatisimu igira kabiri nayo tuyihabwa n'intumwa, tuyihabwa n'abakozi b'Imana. Nabwa ntoya siko bimeze, ahubwo ibatisimu igira kabiri umuntu ayihabwa n'ijuru bivanye n'imigenderanire afitaniye n'Imana. Yesu nabahezagire. Kandi niko biri. None rero kubera abantu benshi babaye abanyedini ntibabwiwe ukuri, abarongoye amadini novuga uyu munsi bari mu gishingo c'abafarisayo, aba Yesu yavuze ngo bagaragara inyuma nk'imva zisizingwa inyuma. Muri make zisize irangi ryera, zisizishwagara inyuma. Murabizi ko musanga ugenda hari ahantu hahambwa abantu bateye imbere, murabe ku mpanda canke n'ahandi henshi hari abantu bateye imbere, usanga imva zabo uri kuraziraba ubona zisa neza, zirasayangana, ziriko amakaro yera, ariko inyuma ziba zisa neza. Indani haba hariyo umunuko, haba hariyo amagufa, haba hariyo udukoko. Murabizi ikintu kiboze harajayo udukoko, harajayo imisiba, harajayo ibikogoshi, harajayo iki, nukuvuga haba y'imyanda indani n'amagufa. Ariko inyuma haba hasa neza, haba hubakiye hikuyengeje, ubona nyene ko ahantu hasa neza. Yesu yagereranije bano bantu n'imva, kuko uri kurabaraba ubw'inyuma bambaye amakanzu yera, bambaye amakostime, bambaye amakanzu n'udukofero n'iki, uri kurabaraba womengana abantu beza, ariko indani mu mitima yabo hariyo ibibi n'ibihumanya by'uburyo bwose. Yesu nabahezagire.
jewe sinkunda kuvuga mfobetse, nkunda kuvuga mfoboye. Nzokundwa n'uwushaka kandi ntibitegetswe ngo munkunde, oya, ariko nukubabwiza ukuri kose. Ni naco gituma bene data, kuba ufise igiti kanaka cyangwa abantu bagwicubero kanaka ntibizotuma uja mwijuru. Aha yari karabwira abantu ati muzobona ibara. Naco gituma abantu bazi ko bakora ibikorwa bisa na bino, aba bantu Yesu arababwiye umunsi ati muzobona ibara nimutahinduka. Abantu bitwa abafarisayo, abantu mwitwa bakuru b'amadini muri no myaka, muriko murakora ibibi, muriko murazimiza abantu b'Imana, mutabwiza abantu b'Imana ukuri. Abantu uyu munsi mumeze nk'abungere, aho kuragira neza intama bajejwe, muriko muzishikura ubwoya. Uyu munsi muriko muzirya inyama. Yesu arababwiye muzobona ibara. Ni naco gituma uwo uri wese ukuri kose ukaba uri muri runo rutonde rw'abano bantu, raba wikebuke. Kuba warize, kuba ufise icyubahiro kanaka, kuba uzi ibi canke biriya ntibizotuma ushika mwijuru. Bene data, ikizotuma umuntu ashika mwijuru si ubunyedini, si uko yabaye umufana w'amadini, si uko yagize iki, nuko yihana ivyaha akabiheba. Amaze kubiheba agaca yama imbuto zikwiranye no kwihana. Umuntu akama imbuto, haba mu rugo, haba mu babanyi, haba ku kazi, haba hemo bigendana, akama. Ikibabaje uyu munsi, abantu bakora ibikorwa vy'Imana ariko ugasanga bamibija bamumururazi. Imana idutabare. Ugasanga umuntu wamuziga ko ari umuntu w'Imana, ariko wamusangana ugasanga araboregwa, bakaja kunywa bihishije, bakaja gusambana, bakaja ibintu vy'ishamanyanga, ibintu ugasanga novuga n'umuntu afise umubano mubi nk'uw'igihere, ariko akitwa umuntu w'Imana. Hagera kwa muka musangana kantike na Bibiliya mwibarabara, wasanga ari kararirimba ngo genda umukristo, ngo nzokwama ndi wanini wahehe. Wopfa umuririmba ukuri basi, ukaririmba ngo tuzoja, abantu bakagira ngo tuzoja mwijuru ryo kwande. Nta juru ry'abasuma, nta juru ry'abasambanyi, nta juru ry'abanyedini, nta juru ry'abapfumu, nta juru ry'abarozi, nta juru ry'abasataniste, nta juru ry'abankana, nta juru ry'abantu bakora ibyaha rihari. Yesu nashimwe. Rero bene data, reka ngeze ngaha niri jambo ni kitwa ko turavugana ko cy'abantu bitwa abanyedini. Ndakwipfurije mwene data kutoba umunyedini. Muntu uzonyumviriza bose ndakwipfurije kutoba umunyedini, ahubwo w'umukristo, ubu umuntu w'Imana, ubu umwana w'Imana ari karaja mwijuru. Ivyo navyo uzobishikako ni wihana ivyaha, ugashishikara ivyo kugororoka, ugasenga, ugasoma ijambo ry'Imana, ugasaba mpwemu yera akagutahuza. Yesu nabahezagire. Mwami wacu Yesu, uragahezagwa kuri Imana y'imbabazi, uragahezagwa kuri umunyarukundo rurengeje. Ndagushimiye kubw'aya majambo, urabana n'abazoyumviriza bose, ujaye kubigisha no kubasobanurira uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.